nayiheze. Ariko kumera igihe kunywa icyayi mu gatondo ku mugoroba saa sita atakintu winjiza mu rugo urumva ngaha rero mukuza amategeko yo mana yanjye ibi bintu je muri rugo urumva gusigara umugore ngaha mu rugo ni usigaye ufite amategeko mu rugo rwe wanje jewe arambiwe kuza kunegeka mu rugo iwanje kwihangana umukazana nka wewe umukazana w'ikinebwe umukazana atakintu na kimwe amarenga je narambiwe. Mama, nibikimya? Steve mugabo agiye kuzana nga Steve. Narambiwe mwananje narambiwe Steve narambiwe. Subize wakuye je nananiranye kubana nawe nakari mu mazibiri niziba mu gicu. Mama do. Usigaye ugaya nyokuru wawe. Umva rero. Ejo ngatondo ndagufatishije mbere usubira iwanyu iyo sinovyubahuka uri mama wawe utegeza kumubaha Ma, non se ne può. Ma non la stessa. Umva nzozanateka misi yose jewe guhera kwa mbere kugera kuri wa mbere ari jeneka Insegura rero ko no musi tudafungura. umviriza rero mwana wanjye uyu munsi ngaha ntiduteka aho bwica urakoze nakwarura Byahindutse. Sigaye turi mu mafomu. urazi icyo nashaka ugomba mukomeshe muramukazi wawe ujya mukazana wanjye ndamukomeshe uyu munsi naguteka ahubwo rero icyo nateguye ubu ko nagiye mbere atari bo ngaho asha reka ndakwereke genda ugura amata n'icapati urye ibisigaye turamenya ku mugoroba hanyuma ndazi ko umutwe wawe mengo sinzi nyene umeze no kwizanisha impambo z'impuhwe sawa Mama ufata ukayasumisha ibintu gateka tugasangirira hamwe none tukafise umwana yonsa urumva ujya mwana ni gwawe nimba ari uko tora n'amahera yawe mwe naso mufuye rumwe nga muravukana nana abo bantu je numva mungeze ahantu iminsi yose mumuvugira Uretse kumwangirira umaze iminsi ibiri ntafungura ndafungura gute papa ntatangarasho ahubwo nanjye twari witanga reka ndakubwira iyo amayira yawe uziye mu yamazi isukari yonye ndamusaba isukari ihari akanga kuma isukari mu mucana je praba narambiwe nukuri narambiwe maze mama do shukuri ndabona ibintu biba muri nozo nagiye bikasi ku bwenge mama abona nko kumenya ko twagiye kumugora ku ruhande rwa papa wewe nta kibazo vema papa n'umusitari mu mutwe iby'ubuzima arabizi ariko mama mugabo ndafite icyumviro ariko ndiyumvira yuko twofuma tuva ngaha
tukaja gupanga kandi n'amahera yo gupanga narayarondeye. Nzenda kugireshe amafaranga bawe mugabo kandi naho byakabaye ko twoza tukabagaho iwanyu bakatugabira bakatugirira byose ndabibona from ariko ngaho ubwiza ubaye umugabo ubaye aho rero ubaye pardon aho ubaye pardon from kandi from ngaho ndabishimye nanje kandi sana from kandi n'amahera yo gupanga ntabwo yongora n'amaze kuyategura. Laila reka ndawukure imbere ya nyokobukwe wawe kugira uronke amahoro nawe nyine azaronka amahoro basi. ariko tuzobaho. Amado. sa Ndakwambia nini? singizo pardon none umwana ko arira cyane umugije amazi ashushe cyangwa akanya? nkugije amazi akanye nkugije amazi akanye basi ntakunzi umwana nk'ubu adusha guhara inkorora. nteko kadona ubuzima turimo ushaka kubaza ngo nugije umwana amazi akanye amakara arihe nubwo bugoye none amakara y'amajana 2 wayabuze ko umugabo ari gushaka gusanda kwishyura nabi aho uwo uhamara amajana 2 ugende ugura amakara muri ubu buzima tubayemo muri iyi minsi wowe ukoresha iki wamugeje amazi akanye nubwo ubuzima bugoye wibuke ko ubuzima ari urugendo rurerure kandi ubuzima buraduga bukamanuka. Rero icyo mbona nuko twobandanya dufatanye mu nda kuko tumaze guca muri byinshi. Aba bose ubona bafite amazu meza ama etage amagaseke y'ubuye n'amamodoka bisikura ko babivukanye. Benshi muri bo baraciye mu buzima bubi nk'ubu turimo ariko mu buzima ikintu cyose kirashoboka nakitagenda yarateye kigenda gusa icyo shima nuko ubu twigaba tukigaburira nanje nzokora ibishoboka byose nitanga nkore nk'umuja kugira tuze tubeho nk'abandi n'abandikazi. Yo, Jacqueline. karibuni Yo, mana badapfuye barabonana yo. igukwe karibu karibu
Karibu. Ndabona urimo uramesa. Ego sha. Biraho none. Ego turaho turashima. Umubebe. Ndepara. Apenas. Ego ni byiza. Kera rero kumva ko Sha, tumaze iminsi myinshi turi no kurya twaraje wabona. Ariko ubu tubanga kubera imvo kanaka. Rero ko bashika. Araho mukuru. Araho nyene ubuvuga mutwaye. Dinera nawe. Yo araho nyene ariko aragiye. Ndagakumva icyo kazaneye. Ubu ko ndahabonye zose. Ndamuzana tuzarirwa ngana. Do yasinziriye. Muzana neza mujyane. Pado, uyu ni wa mukuru wanje nakubwira bintu. Okay, karibu kandi. Yari yarambiye yuko afise mwene wabo aba ino y'Ibujumbura. Ni wewe rero? Sawa sawa. Okay. Karibu kandi. Sawa. Sawa ndamubonye kandi no ngana ndabonye ubu prema agiye kuba mu ngenzi ndaza ndosuma. Maguru nisi none. Shama. Urya munsi. Haraheze igihe kabisa. We bebe. Nani sikubyibuha. Abyibuha sharo ayo nkiki. Barira kwanza. Shaka kumbwira yuko ugushikira kuri utamuta. Nta kintu nyene cyo kare yo bamaze ko. Bachavale akuyo wambaza amaboko ugore gwaye. Angara gute? No kumva. Abavyeyi baratubwiye wo kurungugo. Unahora bibona ndabira rero n'ubuzu wagiyemo. Ubuzu wagiyemo bugiye kurungugo. Ico nari ndabona kare gasi. Nari namutse ko ngira ndabuze inshuti. Ari mu gisagara mu kubaho uguca ubwenge. Kuko atari ubu. Nagurariza sinokomera yuko wobaho nabi. Kurariza rimwe. Nibi kurariza. N'uyu mwana n'amavuta afise. Niyo mpamvu rero ndaguhamagaye ntabibona n'ubyo munsi nyeretse ndi n'umugabo namuravye nyene ndavuga ati ntakunda ndakoroka nyene sinakwereka ko musego bwabo aha ni umuci igiye gucikira icyo nari ndaguhamagaye ndafise akaka niko katumye ndanaguhamagaye neza ugakoresheje n'umugabo wawe nozuba ari satana z'ijoro n'umuntu anagutelefone ugenda no mu muci naha nagiye kukamfasha niko nkoresha ntashobora kumumagara tuko mugiye tunaseka neza ntabwo uruka nkamusigaga umugabo mu nzu ntavuga urabona akagashira mu cyose Kagira ingwara ubusego. dore ushaka kumbwira mu cyangwa kukirabo Ikira ukana cyari cyaheze. Urabona ni mu. Siri yambaye wa musi za kuturaba muhira telefone ngi iyi ni afise. cyaheze ikirago neza ukaryama Hani mbavu zaraheze. umva rero ugashire munsi gusa hajya ryama byose uzubijeje basi n'ugutegura uruhuko ashobora kugukoresheje ubaye uruhuko umugabo wose yiwe arakaza aramusuma gukora umugabo wanjye arakaza afise Maze no kuri Steve arahazi. wakazi byo gukara ko niwamara kugukoresha bizoba biheze warakarara karakira genda ukoresha uzombarira Nawe.
We kumana ariko ararira mama duharire yagiye warure kumana ariko ararira cyane ntitujya kumubanya abo banya waruri ko umaze kumenyana n'abantu none Mamadu ni wowe ndiko ndabona cyangwa n'uyundi iyo myambaro y'uwoye ko ntayizi mu nzu nanga tubeni wayikuyeyo abana hani mu muji mu muci none ugomba kwigira umusaza Jacqueline. Ndibuka kera ukuntu wari ishuga rizira kumva wari umuntu w'akarorero wari umuntu yihangana wubaha sinzi icyatumye uhinduka Jacqueline ni iki cyatumye uhinduka ukangwiza n'ubusa okay sawa tura ubona renga hunda umugabo usigira 200 none 200 ntirimo amakara iwacu najyaga ibijumba nkahaga we 200 bitagura na kilo ya ari kera Jacqueline mukamenye ibyo wigira byose wibuke iyo twavuye promise zanjye wari wazisinze rwose nikogwa kandi waba utumbwira basi message zirahari nazi telefone twaziguriye ubusa n'ibisharije izo twaga telefone kapfuye wari ntugire ubwoba ndi hano kubera wowe kazuba ko mu gatondo gaseruka nkasusuruka mana we ikimarayika cyo muri Afurika ariko ndababazwa no kubona agiye kwibaza kuri Steve kazuba ko mu gatondo gaseruka nkasusuruka ariko nocucinda bagisavye inyana we ndabizi neza yuko uriko uramubwira amajambo asosa kubera ufite icyo umushakaga niba wamara kukironka uzoca umutanga umwavu Jacqueline reka itama ku mahera y'abandi wibuka amahera ni nk'amashugwe mu gatondo abatotahaye ku mugoroba kuma bandanye n'ibyago byanyu
Hehe, umva rero Jackie, ntukarondere igitutu kigororotse ku giti kugoramye. Ujya munywa rumogi wamukundiye iki? Wamukundiye amadrede cyane. Umva rero ndinjira mu nzu sinjira. ntiwinjira teza gusubira inyuma iyo warundi. Ndakoje ndinjira sinjira. Umva rero umaze kunyereka yuko ataco maze imbere yawe, sivyo? Fata ibyawe rero. Unabonga we baba wewe. La Nikiswahili usike uchishako. Aho, warawira kwa. Kote banjena ujubira. Jacqueline, Kugo munyamanga. Tubiwanyu. ni wewe uri kurambura ayo majambo Oya, cyangwa Jacqueline? Oya ni shetani yavuye mu kuzima araduga azanga kwisi. Kwanza wewe. Ndaba yo mana we ndaba unyihwetse neza ushobora kugisha kumwe n'umugabo ntawe wakaguguwe kakagabo no abo kwanza wewe uruvuga ngo ndakora akazi ndamwa umwa nizo bishwambara kwanza umugabo nyabaki udashaka kubona umugore igende ngo nawe ukaja mu bagabo ngo ndi umugabo fise umugore yitwa Jacqueline wahe indagara ndazibona nk'umugani ikibagiwe cyo n'inyama ndazibona nk'inzahabu. Jacqueline, ibisarangana byose ntabwo ari inzahabu, kandi ntibibagire ko impene yagiye kurya ishwagara yibaza ko ari urufu. Nyako nyonyonyonyonyo nako kazi kawe umugabo ngo nawe uruja mu bagabo ndetse ugaye Jacqueline uragaruka Genda ntacyo umariye, genda ku bantu bakumariye ikintu.
baragoye. Kuba mwarantoye mukabika mu nzu yanyu mutanzi irya mbere ibintu nk'ibi bibaye ko byiza mu buzima bwanjye ndabashimiye cyane. Perega baradusabye muhira Ranforce. Wewe mu ngeze sinze kuburana bawe ibya mafana. Ubu rero mu rwego bakuzabera. Yego naramubwiye. None Baganda nditse wa ndabire nani bawe yanakangise nawe mukiringo kandi ndaza kiri kutamana barangashye. Neno siku yo mnyiki yakatoa kidufasha. Kile basi nzokihera. Ego mwana wa jangu. papa nawe urakwemba kw'ishuri yayo imipanga bafise oya mugabo papa sinzwa kumara mata Ariko Steve, je ndafise ikibazo. Papa Steve, urabona ko Steve yaje ngaha biratinda biragera igihe aragenda. Ndakumbuye Steve, nari ndasinziriye hajya so kumwumva mu ijoro nkangagurira n'abandi ko narota Steve. Umure asha nabuze amahoro niriwe ntananyoye nicaye kubera Steve. Asha mbega Steve nawe uramwumviye. Uramwumviye Steve? Mwenda kubaza. Nta minsi iheze Steve agiri ngaha murara murashwana menya umukazana wawe n'ibintu n'ibintu. Steve yarize yimuka ibanye no kuri mwe. Mbega ntagenze gute? Uwo muntu wawe yagusengeye kugira ngo uze kuba mwana no kuniyi. Nyama wifuza ko Steve uje murara. Hamwe n'ishuba. Papa Steve, urazi ingene ujye mukazana wanje atakintu na kimwe kibi yigeze nkorera. Ahubwo arije namubereye mubi ndamukorera ibibi byose bibaho ku isi. Mukazana nicisha inzara akihangana niwe mukazana kwiye kubana n'umuhungu wanje. Papa Steve, niyumviriye sanga ikibi nakore mukazana wanje nona mushikira nomubona gusa nkamusaba imbabazi kuko byombera byiza nibutse ko namukoreye ikibi kugeza aho ndamwomora mu rugo numva no musaba imbabazi kuko nakoze ikintu kisari kidasanzwe. Uri kubona wibiriye kwitora ikosa. Cyane ko bereko uzo kujana no kuri ukaja kurana. Ureba pe. Cyo nzojana mama yo no gusiga. Ana uzo n'ibitanga wesha ndo ujana. Ego jana Steve. yego Mugimi.
Merci bien. Merci beaucoup. Ça va? Ça va un peu. Ah, comme je viens de dire, je vais répondre des ici. Je suis malien. Pourquoi on ne sait plus pour gagner quand tu es malien? Oui, je travaille dans Human Watch. Ah, pour la Human Watch. Et c'est à propos des droits de l'homme. Vous avez le bon cœur et j'espère qu'on va travailler ensemble. Nous faisons souvent la collaboration avec Avocats sans frontières. Pour on dit les droits de l'homme, c'est bon. Il y a vraiment qu'on a besoin des droits de l'homme. Oui, oui, parce que j'ai vu les gens vivre dans l'ambiance. Je pense que tout ça sera bien. Et maintenant, après avoir quitté ce Burundi, je vais aller en Italie. Et par après, je vais passer aussi en Nairobi. Et après, je vais partir en Italie. Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez une ou des questions à me poser parce que le presque temps. Okay, nukuri ndashimye cyane kandi biranezereye kuba yaje kuturaba za kuturamutsa ego hama Elsie ko byandi byamye bitugora ku kazi nta kuntu woca umudusabira akaza kudufasha uvyumva gute ya dosiye wa muntu bavuna amaguru na kakana baca kuboko il y en a qu'on a cassé les jambes. Et maintenant, il y a une malade. Il a coupé son enfant. Ok. Alors, je pense que le dossier doit être traité par la police. Et si ça ne va pas, vous allez nous contacter et nous allons voir comment faire. Et concernant aussi s'il y aura... C'est-à-dire que le dossier doit être encheminé à partir du gouvernement. Ils vont traiter. Et par après, s'il y a une difficulté, ça ne va pas, vous allez nous contacter et qu'on puisse encheminer au niveau international. Parce qu'on a trouvé des problèmes qui s'est arrivé, même à Libye, il y a des gens qui ont des problèmes. C'est ça. Oui, ça va. Ok, merci beaucoup, on peut partir. Alors, vous, je n'ai pas entendu vos noms. Je m'appelle Escargot. Escargot, et toi? Yes. Je m'appelle Charles. Ok, merci beaucoup. De rien. tubanye mu duce ndabibona ko tubanye neza ariko uko twongerereza urukundo umwumvikano ukubahana ndagushima vema narose umugore ameze neza n'iterambere mu muryango bibandanye mu mudekeje Bigoshe nanjye byanjye byarashyushye cyane jewe ndagukunda cyane sinakubwira ibintu bivuga wow rero umbwira amajambo meza rwose araryoheye vraiment ndahimbawe cyane mba ndagukunze cyane rwose wow hama ndagutuye umunsi mukuru wacu sheri wow nanjye uwo munsi mukuru nawugutuye utaranagera aturangutuye mu byumviro nasanze uri umugore atumutwe n'abandi bose Bigoshe nzi ko nari nakubwiye ko nkeneye umubona none bamuhamagare cyane nibamuhamagara okay mubwire aze tuganire Ok, sanga mumona. kandi rero kinani nibagiye nitwacayo bidutebeye tubishwe muhira mubyo kurara abana ariko ubujiji ntabwo kesha dukishiriza ngaha nyene Naenda mzani wangu mwana kazi. okay warumuzanye okay karibu chakwe sheri murazinanye erega nyishu
Isu.